Tuti bavukanyi bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Muri kumwe na Pasiteri Hilene Ninahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana. Uno munsi nashatse ko tuvuga kuri ibi bintu vy'imiriro iri mu gisagara ca Los Angeles. Mwese mwaravyumvise bivugwa hirya no hino, hariho n'abambajije baciye inbox kugira ngo bumve ivyo ari vyo. Ego, reka dushime Imana ko yatugejeje kuri uno munsi. Twebwe uno munsi ni ku munsi wa gatandatu, turi igihe cababa amasasita, kandi mu kanya naho dufise ibikorwa vyo gusenga no guhimbaza Imana. Yesu rero abahezagire. Uhoraho Mana yanje ndagushimiye kuri kano kanya umpaye ngo duhure n'aba bene data bari hirya no hino, tuvugane ku vyerekeye iyi miriro. Mana yo mwijuru, nsavye ngo bari wowe utuyobora mu byo tuvuga no mu byo dukora byose. Nsavye kandi ngo bigirire akamaro umwe wese, kugira ngo muri ya nteguro, muri ya nzira turimo yo kuja mwijuru, bigire ico bimwunguye, bigire nico vyunguye abigisha canke abigishwa ijambo ry'Imana. Mana yo mwijuru, turagusavye ngo wiyerekane n'ibitangaza n'ibimenyetso, iri jambo uriherekeze n'ibitangaza n'ibimenyetso. Tubigusabye tukwizeye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Uno munsi naje kubaganira ku buryo budasanzwe. Nakurikiranye ibiganiro by'abantu benshi, ariko ngomba kuvuga ku bantu batatu ivyo bagiye bavuga vyagiye binkora ku mutima. Uwa mbere ni umupasitori w'umudagi yitwa Markus Rapp. Ubu ni umupasiteri akorera Berlin, ariko yarigeze no kwiga muri Amerika, arahazi neza, kandi asanzwe ari umuntu akunze gutanga ibiganiro vyinshi bifasha no gutanga insobanuro zisobanutse. Ego. Uwa kabiri ni umuntu w'umukozi w'Imana, umuhanuzi wo muri kino gihe, yitwa Jean Bosco Hagumagatsi, wo ku rubuga rwa YouTube rwitwa The Book. Nawe yagize icyo abivuga ko nawe umuntu nawe nyine ashikiriza ubutumwa bwiza na cane cane ku bijanye n'ibihe vya nyuma. Uwa gatatu ngira ngo baranamutaziye, Yesu araje, ni mwene data Ansira Barutwanayo. Aba bose n'abantu batari n'abanyabwenge, bize banonosoye kandi bazi ibiriko biraba. Bose bafise ukwizera kurengeye, novuga ubusanzwe, kurengera normale. None rero ngira ngo tuganire ku vyerekeye iyi miriro i Los Angeles, hanyuma tuheze tubandanye ibiganiro vyacu. Nongeye kubararikira gushirako gufyonda kuri ka gakengeri canke kwiyabona. Dufise ababone 700, bararenga 700, ariko muravye abakurikirana ibiganiro biragaragara yuko hariho akantu bagoretse kugira ngo abantu babikurikira babe benshi. Si uko duharanira kuba abantu benshi, duharanira kugira ngo abantu bamenye ubutumwa bwiza. Inkuru rero nagomba kubashikirako nuko abantu benshi bamaze kumva ivyi Los Angeles, bumvise cane cane ku ruhande bababwiye ngo abo bantu b'i Los Angeles n'abakire bose, kandi n'abanyabyaha bahejeje. Ati rero nico gituma bahanywe, ubu barahanywe kubera ivyaha vyabo. Bimwe nivyo, ibindi sivyo. Sinibaza yuko muri ico gisagara ca Los Angeles ataba Kristo canke abizera baba bariho. Noneho hariho n'ikimenyetso ngo cerekana ko hariho abakristo n'amashengero yariho. Nagomba twicara rero tubiganire neza, hanyuma tugire ico dukuyemwo. Los Angeles n'umuji wo muri Amerika umenyekana cane mu vyerekeye ibintu vy'amasinema n'amafilme.
hariho niyo baba abahinga benshi, abantu babitungiyemwo, niho baba bafise amazu menshi, bafise ubutunzi bwinshi buri hariya. Ni ku ruhande rwo ku kiyaga kindi cyo hirya ca Pasifike, uri muri Amerika, ni mu burengero bwo muri Amerika mu yandi majambo. Abantu bibajije yuko igisagara cose cahiye kigatokombera, nibaza ko atari ivy'ukuri, ariko n'ubu uko ndabibona, uko ndavyumva, iyo nduru, uwo muriro n'ubu nturahagarara. Reka tubanze turabe ko noshobora gukoresha ubuhinga kugira ngo turabe ko hariho ingene uwo muriro usa. Iyi ni ikinyamakuru naguye ko kugira ngo mubone iyi miriro ingene imeze, mwiyumviraho muba mubonye imiriro imeze gutyo. Ndashaka rero kugira ngo ko turiko turaganira duhere kuri uyu mwene data Pasteur Marcus Rapp yavuze iminota 30, n'umwanya muremure. Yavuze yuko inzu zirenga ibihumbi 10 zoba zari zimaze gusha, kandi si inzu zisanzwe, ni inzu nini nini cyane. Hanyuma avuga yuko umuriro wagiye uturira, wari ufise uburakari bukomeye cyane kurusha nk'uko umuntu yoturira stade zibiri z'umupira. Sinzi ko ari nka stade FFP canke imwe hariyo wacu ku mugwa mukuru mushasha wa politike, ariko stade zibiri mu munota umwe. Hari bituma byinshi yavuze kandi benshi bibaza. N'ivy'ukuri muri ico gisagara ca Los Angeles niwo mugwa mukuru, canke niho hari icicaro c'ishirahamwe ryitwa Hollywood. Aho niho hari babakinyi ba rurangiranwa. Aho rero niho haba kandi n'abantu b'abakire bihebeye bya bindi twita by'abagabo bagena n'abagabo, canke abagore bagena n'abagore nkabo, n'abihindura bakava mu byo barimwo, bari abakobwa bakaba abagabo, bari abagabo bakaba abagore. Ni kandi ngo abo bantu barakunda guterana bariko barahimbaza imibiri yabo n'ubutunzi bwabo n'ivy'isi batunze. Ibituma vy'uwo muriro benshi baravuze ngo rero n'Imana yabahanye kubera ivyo vyaha, ngo baratutse Imana, kuko ngo habaye umunsi mukuru ukomeye ejo bundi, bakina nk'ikintu giteye nk'itombora, batanga amanota ku bakinyi bakinye, bagize novuga ico baterereye muri uwo mwuga wabo w'utugenegene no gukina amasinema. Hanyuma ngo Imana bayihaye ubusa, baranayitwenga, ngo bose baratwenga bagaya Imana. Ariko kandi hariho n'ibindi bituma byabaye. Hariho ibintu biteye nk'integuro vyahabaye. Ubundi hariho amabaraje canke ingomero z'amazi zahora zitanga amazi aja muri ico gisagara ca Los Angeles, ariko ngo bari barazisenyuye, nyumva ari 3 izo ngomero, kugira ngo borohereze canke bikunde ngo hari udufi dutoyi dukayangana tuhaba, ngo bagomba ko tutohona. Ica kabiri, ngo hariho bijya bintu bibikwamwo amazi, ngo vyari gusa igihe uwo muriro waba. Bavuga yuko kandi aho hantu mu bisanzwe n'ahantu hari amashamba, hari ibiti bitotahaye, murabibona n'iwacu kera canke n'ubu sinzi niko bimeze
mu bisagara residentiel bibamwo abategetsi baniniya, habamwo ibibanza binini, babamwo n'ibiti. Rero muri ivyo bisagara, muri ico gisagara ngo bari barakuretse ibiti birakura, ntibabituturira, ntibazigurira, ngo bikaba rero vyaroroheje cane, vyaratumye iyo miriro yaduka. Hari rero n'ibindi rero bavuga yuko abaharongoye yaba ari umukuru w'igisagara canke abashasha bari baherutse gutorwa mu kurongora bamwe bakorera ba kizimyamwoto, ngo basanze batari babishoboye, bari ico bita incompetent mu buhinga bwo gutwara canke kugera ivyo bintu. Na guverineri rero w'iyo ntara nawe nyene baramushize mu majwi kuko yari umuntu atitayeho ibintu vy'abantu bato bato, ariko yari yitayeho kurusha ibindi vyiwe, iterambere ryiwe n'inda yiwe. Uyu ni Pasiteri Marcus Rapp. Marcus Rapp akavuga ati izi zose ni inkurikizi z'ivyaha zimwe bita aberration, z'ivyaha abomination bibera muri ico gisagara, kandi ati ivyo bintu bikaba bigiye no kuzoba no mu bindi bihugu ho hariho abitwara nk'abo, kandi naho i Buraya cane cane mu Budagi bariho. Yaranavuze n'imigambwe imwe imwe, aratanga na gasopo, aravuga ati nk'imigambwe iyi n'iyi ifise imigambi yo kuzokorera hamwe, nta kindi bashobora kutuzanira atari bene ivyo. Yarashitse no ku kaburungu benshi abapasitori badashikako, aravuga abo bakwiye gutora kugira ngo iryo bara ntirigwe. Aho rero si ndahashika, mu myihanganire. Mwene data Pasiteri canke umukozi w'Imana wa Dabuk, Jean Bosco Hagumagatsi, wewe yagarutse ku bantu benshi bagiye batuka Imana, na cane cane iyo ubwo busa bahaye Imana kuri uwo mugoroba w'itariki menani imbere y'uko iyo miriro yaduka. Yarabushitseko, aravuga n'abandi bo muri Brezil batutse Imana, aravuga wa mugore aherutse gutsindwa mu matora, ingena yari yavuze ngo bamubwiye bati Yesu aragukunda, Yesu aragukunda, acavuga ngo wihenze, aha nta Yesu dukeneye. Bukeye mwarabonye ko yaguye Bugarame, agatsindwa mu matora bibi, kuko yaratsinzwe ku kibanza c'umuperezida, atsindwa ku kibanza c'abashingamateka, atsindwa mu bibanza vy'abakenguzamateka n'abacamanza b'ikirenga. Mu mpande zose uyo mudamu murabizi ingene yatsinzwe. Ariko kandi imbere yaho, imbere nuko nayo matora aba, hariho abari bamwegereye. Imbere yuko nayo matora aba, hariho n'abari bamwegereye, baramubwira ati yo, ibi bintu ukoze ntibikorwa. Aca aragenda mu mashengero ngo y'abantu bahuje, kugira ngo bababwire ati nyene yerekane ko nawe Imana ayiha ikibanza, ibintu nk'ivyo. Ariko nta cavuyemwo, vyabaye impfabusa, murabibona. Reka rero dusome ijambo rimwe umukozi w'Imana Jean Bosco yahagazeko cane. Bose baravuze ibice, ariko sindabigaruka kuno munsi. Ni igice kiri muri Galatiya 6, ni ijambo riri muri Galatiya 6 ku murongo w'indwi no ku murongo w'8. Ntimuhendwe, Imana nticokorwa. Umuntu abiba ico umuntu abiba nico azokwimbura. Ubiba kugira ngo anezereze kamere muntu kiwe, azokwimbura ukubora muri ako kamere nyene. Ariko ubiba kugira ngo ahimbare mpwemu, azokwimbura ubugingo budashira muri mpwemu. Haleluya. Ibi biri mu Galatiya 6:7-8. Mu Gifaransa iryo jambo rakunze kurivuga ngo on ne se moque pas de Dieu. Rero mwene data Bosco yaravuze abantu benshi
mushobora no kuja ku rubuga rwiwe mukandika The Book kugira ngo The Book TV kugira ngo mubone kimwe canke ibiganiro vyiwe. Ni ibiganiro je norokomanda novuga nti murashobora kubikurikira kandi vyobafasha. Yaravuze abantu bo muri bigeze kuba batuka Imana bagize ibibazo kandi ni benshi, nasanze ari abantu batari bake, mvyo murabizi. Hari yatanze akarorero kuri bwa bwato Titanic. Ubwato Titanic ngira ngo benshi barabwize muri za histoire. Ni ubwato bwari bukomeye cane, umu-engineer yabukoze baramubwiye, yarababwiye ati baramubajije ati bivuga ko iki ko ubu bwato bukomeye cane, aravuga ati ubu bwato n'Imana yonyene ntaco yoshobora kubukorako, niyo tuma buzama. Ariko bwarazamye kandi bwabaye ubwato bwahitanye abantu benshi mu mateka canke y'amato tuzi. Yaravuze ibintu vyinshi vy'abandi bantu bagiye batwenga Imana. Hariho umuntu yari yatorewe kuba perezida, aravuga ko nta kizobuza yuko abushikira, ariko agiye kubushikira yaciye apfa atabushikiye. Yari umunyabrazil. Izo nkuru ni nyinshi rero. Mwene data nawe yarasubiye ku bindi bituma, aravuga ati hariho ibinyamakuru vyari vyaravuze ko bishoboka ko hazoba imiriro muri Los Angeles. Ati hariho babakinyi b'utugenegene ni twatundi mbega batwita ngo iki, hariho dessin animé irimwo umukinyi nyamukuru yitwa Simpson. Ati abo nabo nyene bari baravuze yuko hazoba imiriro i Los Angeles. Bivuga yuko izo nkino za Simpson mu bisanzwe n'abantu bari hejuru bakomeye bategura ibiba mw'isi canke mw'isi y'umwuka. Hanyuma rero ivyo bintu bigaheza bikaja mu ngiro, abantu bakabona bishika kandi vyari vyaravuzwe kuva kera. Ikinyamakuru The Economist naco nyene ngo coba caravuze yuko hazoba imiriro muri Los Angeles. Bikavugika rero yuko ari abantu bashobora kuba barabiteguye. Imana icikora ni Imana. Twarumvise abantu bari bateye ubwoko bwa Isirayeli. Bateye ubwoko bwa Isirayeli, Abisirayeli nta nguvu bari bafise ico gihe zikwiye. Ariko icabaye niki? Nuko mwijoro basanze bo nyene bamaranye, hanyuma bo bagenda batora ibintu bari bazanye, ivyo bari bamaze gusahura, ibintu vyinshi. Rero hari ukuntu atankeka iriho yuko ibi bintu Imana yabiretse bikaba, canke yuguruye yakinguye akaboko ibi bintu bikaba. Benshi barabona ko harimwo umugambi canke ibikorwa vy'amaboko y'abantu, ariko murabizi yuko ibikorwa vy'amaboko y'abantu bidashika ku ntumbero y'Imana itarekuye. Mwibuke neza President Donald Trump azokwimikwa itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, nejo buca biba. Murazi ko bamurashe bakamurasa ku gutwi, ariko bigahurirana nuko ahindukiye. Ubundi bari bamurashe mu mutwe, ariko bigahurirana nuko ahindukiye arakira. Imana yakinze akaboko. Hariho kimwe ni ivy'ukuri ko abanyabyaha babiboneyemwo icigwa, ababa muri ivyo bintu. Ikindi ca kabiri dukwiye kumenya kandi bose bahagazeko, abanyabyaha ntibari hariya muri Los Angeles gusa, kandi sibo bazoturirwa bonyene. Oya, abanyabyaha bari henshi cane.
twovuga ko kuri twebwe twikinze turi kure ari ikintu co kudukebura, turonsa akaryo ko gusubira kwikebuka kugira ngo dusubize ibintu ku murongo, dusubire kugendera twisunze ijambo ry'Imana. Navuze ivyo mwene data wa Dabuk yavuze, sinabivuze vyose, murambabarira canke abavyumvirije canke nawe nyene. Nongeye kugaruka kandi ku mukozi w'Imana Ansile Barutwanayo, mu Burundi baramuzi. We yahagaze cane ku ijambo ry'inzu. Biravugwa ko hari inzu ngo yarenganywe n'umuriro, inzu yarenganywe n'umuriro mu zindi, kandi ngo yoba yari iy'umukristo. Ngo avuga yuko ngo yari yarayikingije ibintu bita fireproof, ni ibintu bikingira imiriro. Aha mu Burayi baraduhaye itegeko, ngaha nuko mutahabona, yuko dushiramwo utwuma kugira ngo dushobore kumenya ko umuriro wadutse muri ino nzu. Ariko uko urya muriro wari umeze, udufite udugira utatugira, ntaco vyari kuba bifashije. Ariko we avuze ko yakoresheje ibikoresho birinda umuriro. Nibuka iyi ni inkuru ya kera, ni mwene data twigana, twari bato cane, aca ambwira ko twebwe turabo mu bihe twavutse mu myaka 60, hari ibintu vyinshi tuzi. Rero twebwe twakuze tuzi ko icuma citwa blende ari ikigwanisho gikomeye cane. Umwe yacu arambwira ati burya hariho insoro zirasa blende igasigara ari umunyota. None rero sinibaza uwo muntu ntawe ubizi neza, tuzobisobanurirwa kumbure tukiriho canke nitwamara kugerayo, ingena umuriro warenganye iyo nyubakwa yiwe. Ikindi kintu mwene data yahagazeko, kandi naje mbona ko gikwiye guhagararwako, ko dukwiye ko tugihagararako, nuko atawosya bwose ngo twebwe rero ko ata muriro waduturiye ngo tumeze neza twirirwa turasahura, tumere neza turababeshi, tumere neza turabasambanyi, twonona abana. Ndiko ndavuga muri Afrika, eka mbere no mu tundi turere. Ego Imana izoca izigororotse, nico gituma ndiko ndavuga nti mwese mwitegurire ukuza kwa Yesu, kuko ibiye n'ivyaduka n'ivyago bimwe vyahanuwe ko bizoba imbere yuko Yesu Kristo agaruka. Nifuje rero kwishura bene data bagiye bambaza ibibazo inbox co novuga kuri iyi miriro yo muri Los Angeles. Imiriro yo muri Los Angeles ntirazima, ntirahera kuzima. Imiriro yo muri Los Angeles egome hariho ibintu vy'ivyaha vyinshi no gukinisha Imana kutari guto, ariko kandi imiriro yo muri Los Angeles naho yahabaye bigenze uko bitegerezwa kugenda nk'uko Imana yabitegekanije, ntaho sigara. Isi yose murabizi, hahandi reka tuhasome muhumve mu vyakozwe mw'ibaruwa ya gatatu rya Yohana, haratubwira canke rya mbere, murambara ibaruwa rya mbere rya Yohana haratubwira 5 hariya 19, haratubwira ngo isi yose iri mu minwe ya wa mubi. Atubwira turazi ko ata muntu yavyawe n'Imana abandanya gukora icaha,
kuko umwana w'Imana aramurinda, kandi wa mubi ntaco ashobora kumukorako. Turazi ko turi abana b'Imana, kandi isi yose iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Wa mubi araganje. Wa mubi niwe ariko ararondera kudushiramwo ca kimenyetso ca gikoko. Wa mubi niwe ariko aratwigisha ngo tuhebe kuvyaha. Niwe ariko aratwigisha ngo dukomere mu bwicanyi, twige kwica, twige gukora ibigwanisho. Wa mubi niwe atwigisha kuvuga ayamuhe, kutemera Imana. Wa mubi araganje, murabizi. None rero ico nobabwira nshuti zanje, mugire ukwemera, mwizere Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu, mumwakire, muvyature n'akanwa kanyu, kandi mwirabe, murabe ko mugaragariwe ko mufise ibimenyetso vyo kwizera. Atari uko nta gakiza mufise, kandi ibibaye Los Angeles hari abavuze ngo bijya ngo ni akantu gatoyi, hazoba n'ibikomeye biruta binini. Bene data, ndabifurije rero kugubwa neza kuri uyu munsi wa gatandatu. Sinzi ku bamaze kuhashika n'abaza kuhashika mu kanya, hanyuma naho ubutaha. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nazwe mu Budage.